Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru dukomeje kubategurira ndetse no kubashikiriza ngaha kuri no mbonesha kure yacu ana yanya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa ngaha mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Turi mu gatondo ko kwa gatatu igenekerezo rya 14 ukwezi no kwa gatanu 2025 ikaze muri ano makuru nyine aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi harakomeje kuvugwa ibigendanye n'amatora aho imyamamazo yaratanguye ku munsi w'ejo nyine hari kwa kabiri igenekerezo g'13 ukwezi kwa gatanu 2025. Abanyagihugu bamwe rero bakaba bakomeje kugenda baridogera ibigendanye no kujya muri ano matora nk'uko biboneka. Ni mu gihe kandi benshi bavuga yuko aya matora atari mu mushinga amateka Honorable Agatogwasa atari amatora bakaba bamabiyamiriza intwaro ya Evariste Ndayishimiye yuko ari intwaro mbi cyane iriko irashaka gukomeza gukwegera abanyagihugu akarambaraye. Bamwe rero bo ku ruhande rwa seneri bayuka umushinga amateka Honorable Agatogwasa basaba bashimitse yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akwiriye kuba yotanga imihoho byanze bikunze, aho rero biboneka yuko adafise rero ubushobozi bwo kuba yotwara igihugu nk'uko biboneka. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo nyine umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe yari yagaragaye muri ivyo bikorwa nyine aho yateye iteka ibirori vy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu bikorwa byo kwiyamamaza nyine aca aragira byinshi nawe atangaza mu mutekano uhambaye, aho yari hari abamucongera umutekano biganjemo abapolisi n'abasirikare nyine mu modoka zimwe na zimwe zari zimuherekeje, hari kandi n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Turabirabira hamwe byose ikiziga cahambwe nyine mu buryo rero bwihuse abanyagihugu barabinegura. Kuri uyu ku munsi w'ejo igenekerezo g'13 kwezi kwa gatanu 2025 niho rero hahambwa ikiziga c'umuntu w'umugabo yari yabonywe ejo bundi haheze nyine ku nkengero z'ikiyaga ca Tanganyika ku ruhande rwa Kaitiye Nyabugete ya kane ni mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bavuga yuko mu Burundi hakomeza kwigaragaza ibiziga muri no misi nyine maze bagaca bagaragaza neza yuko ivyo bintu biteye impungenge ndetse n'amakenga, bakavuga yuko ibintu biriko biraba nyine muri kino gihe ari ibintu biteye ubwoba ndetse ari ibintu biteye nyine impungenge nk'uko byoma bigaragara. Ubwicanyi bubiri nyine ibutangazwa imbonerakure imwe rero yarafashwe, zibiri zirahunga inyuma yo gukubita ndetse no kwica abagore babiri bageze mu zabukuru nk'uko byoma biboneka. Byoba byorogenze gute ngaha mu Burundi igihe hakomeje kugenda nyine harategurwa cane cane ibikorwa by'amatora hama hibonekeza ibintu bidasanzwe. Hariko haravugwa kandi abanyororo baherutse gutoroka ibohero ngaha mu Burundi, mu gihe bamwe rero bagaragaza ko ahafungiye wahoze ari umushinga amateka wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko byoma biboneka. Ngira ngo muramuzi General Guillaume Bunyoni akaba yarabaye n'umuyobozi w'igipolisi ngaha mu Burundi nyine akaba ibohera afungiyemo nyine rikaba rikomeje gucungirwa umutekano ku rugero rudasanzwe. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira rero ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza. Kaze kuri mwebwe mubana natwe abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abari Igitega, abari mu yandi markaritsiye amwe namwe, ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze ndanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Kaze kuri mwebwe mubana natwe rero nyine mukomeza kudukurikira kandi nanone muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bihugu by'abanyi, mu karere k'iyaga bigari ndetse no hirya no hino, aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta kandi agezweho, amakuru akomeje kugenda agaragara canke amakuru akomeza kugenda by'umwariko ariko aravugwa. Reka ndagusoptione kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, ibiganiro byacu by'umwariko uce nyine urabisharinga no mu magroupe ndetse n'ahandi. Kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, kaze kuri mwebwe mukomeje kugenda nyine muradukurikira mu buryo bwose bugiye butandukanye.
Mu Burundi ku munsi w'ejo nibwo hotanguye ibikorwa rero bigendanye n'amatora atari karavugwaho rumwe nga muri kino gihugu c'u Burundi. Bamwe bamwe rero barajya umunwa ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibigendanye n'amatora ari ibikorwa nyine nkuko bikomeza kugenda bigaragara ari ibikorwa ari nyine birimwo igipfungu kinshi nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ku munsi w'ejo hari kwigenekerezo rya 13 Rusama niho rero hatanguye ikese y'imyamamazo y'amatora y'abashinga amateka, abakenguruza amateka, abagenama b'abakomine n'abakuru b'imitumba n'amakayitsiye azoba nyine mu misi iheze. Mu buguruye rero uyu munsi harimwo rero imigambwe ya CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi UPRONA, CNL ndetse na FPR. Kuko bigaragara CNDD-FDD yugururiye igakere ni muri komine Kiremba yahorera mu ntara ya Ngozi, ubu ari mu ntara nshasha ya Butanyerera. Abategetsi b'inzego z'igihugu barimwo rero Perezida Evariste Ndayishimiye bari bitabye icyo gikorwa nkuko bigaragara. Kundwi iheze Igitega abazitoza nyine bose baritabye defile batumiyemo nyine na Perezida Evariste Ndayishimiye ngo berekane ko rero batangiye mu myamamazo guhangana imbere y'abanyagihugu, ahubwo nyine ndetse no kubabwira imigabo n'imigambi kugira ngo bazace bararonka abo baziyitiramo. Hari kandi n'umukuru w'inama nshinga. Abapolisi barakomeje imyidogo bamenyesha yuko inshuro nyinshi nyine bataronswa ibyo nkenerwa nyine baba baragenewe kimwe n'abandi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Baratanga akarorero nyine ku bandi bajejwe rero gucungera iby'umutekano nga mu Burundi, bakamenyesha yuko nyine bibabaje, bakibaza ingene bo ubwabo nyine bazahabwa agaciro kandi bose nyine bakaba ari abantu basanzwe nyine barakora akazi kamwe nkuko byuma bigaragara. Yaragize ati nyine ibingibi birababaje cyane, turagira mutubarize nyine ingene twebwe nyine bidashobora kuba byo tugeraho, akabaza niba ibyabo byo babyibwa cyangwa se byo bigenda gute. Bivugwa yuko kandi ahandi nyine umuntu yinjira mu nzego z'igipolisi nyine bakamuhereza umwambaro w'akazi maze bagaca bashiraho nyine n'imangazini y'igipolisi, umwe wese akaza arigurira uko nyine abikeneye. Ubu ngubu rero ngiyo turonse umuntu yashoboye nyine kubika neza nyine umwambaro teni turawugura 30,000 by'abarundi, turonse n'uwabitse ibotine nene turayigura 30,000 by'abarundi nyine, ariko biragoye gose nyine kumuronka. Nakamaramaza kubona igihugu nyine kiduha akazi kiteka nk'aka ngaka, ariko nikiduhe umwambaro w'akazi. Muzorabe nyine ahandi hose umwambaro wa polisi urafatwa nk'iteka ry'igihugu, muzorabe uko umupolisi ahagaze n'ishusho ikomeye cyane y'igihugu. Ariko hano iwacu abategetsi baraca iruhande y'umupolisi yambaye impuzu nyine yacuye zaheze ziteye ibiremo nyine, ingofero yarataye ibara, ikirato cyapinze, bakumva bisanzwe bakirenganira nyine ntacyo tugifise nyine tuvuga twebwe nyine, muraraba nyine mwebwe mutuvugire. Niko rero nyine yatoye arabavuga. Ubu butumwa nyine burahambaye cyane. Umushikiranganje Martin Niteretse ajejwe abapolisi arakwiye nyine kubufata nk'ama nyine agaca arabwishyura. Uyu Martin Niteretse ni umushikiranganje w'intwaro yo hagati, akaba ari umwe nyine mu bantu bajejwe iby'abapolisi cyangwa se gucungera abapolisi. Icyakora kugeza amagingo yangaya tsobwa mbere nga mu Burundi hama hagaragara ibigendanye n'imyidogo iremereye cyane, si mu gipolisi gusa rero kuko ni mu nzego zigendanye kuko no mu nzego zigendanye n'umutekano mu gisirikare naho hama hibonekeza ibibazo nk'ibi ngibi nyine, bagaca bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko igihe cyose hakomeza kugenda hagaragara ibibazo nk'ibi ngibi nyine, inshuro nyinshi bagasigura yuko izi nzego zidahabwa agaciro. Hari n'abamenyesha yuko kenshi bahura n'ibibazo byo kutaronka amahera yabo uko bikwiriye nyine, bakavuga yuko leta irakwiriye kuba yo kwikubita agashi kugira ngo ibintu bice biramera neza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi barakomeje kwamaganira kure ibintu bikomeje kugenda biragaragara nga mu Burundi, cane cane muri kino gihe himirijwe amatora narijya imyamamazo yatanguye. Abantu bonshi bongeye kuzamura ijambo ryabo cyangwa amajwi yabo nyine
nyuma y'ibyaje kugenda biragaragara nyine nyuma y'ibyatangajwe n'umuvugizi w'igipolisi nk'uko bigaragara. Umuvugizi w'igipolisi nyine benshi bati njewe nyine hari n'igihe mpora nibaza ko rero anywa ibyayuramutwe, kuko rero nyine ibyo avuga n'uwoba ataciye ku ntebe nyine y'ishuri yotahura ko ari ibinyoma. Ibaze Petero Nkurikiye nyine akavuga ko imodoka zitanu zahuriye nyine mu ibarabara harimo rero n'iya Sindayigaya, bose nyine banka kubisikanya cyangwa se kubisanya kubera bose bari bihejeje nyine agakanywa baborewe, baca batangura nyine kurwana, ibyatumye umushingamateka Jean Baptiste Sindayigaya akomereka ku buryo bikomakomeye cyane. Ibi ngibi ni ibintu nyine abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza ko ari ibintu biteye impungenge ndetse n'amakenga, nk'uko bigaragara bagaca bamenyesha yuko ibi ngibi ari ukubesha gukomeye cyane. Mu Burundi ino misi hariko haragaragara ibikorwa bigendanye cyane cyane no kunyuruza abantu, cyane cyane kunyuruza bamwe nawe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu munsi harakomeje kuvugwa rero nyine inkuru y'uwo mushingamateka yagerageje kunyuruzwa ariko bigaca biranga nyine. Benshi bakomeje kugenda bashimangira yuko mu Burundi hama hagaragara igipfungu kiremere cyane, maze bakomeza kugenda baranenga ubutegetsi bw'u Burundi, maze bakabona yuko Valentin Ndayishimiye akwiriye kuba yokora amavugurura canke agaca aratanga imihoho, kuko rero gutwara igihugu byama birakomeza kugenda biramunyura mu myanya y'intoki. Abarundi batari bake cyane abo mu bwoko bw'abahutu barishimiye nyine cyane intsinzi ya CNDD-FDD mu matora ya 2005 na cyane ko rero nyene bari bamaze imyaka itari mikeya mu buhungiro mu bihugu bibanyi kuva mu mwaka w'1972 ndetse kugeza muri 2000. Iyo ntsinzi ya CNDD-FDD y'icyo gihe nyene yafatwa nkaho nyene n'intsinzi y'abahutu bose muri rusange, igafatwa nk'intsinzi ya demokarasi yari yarahambwe n'akagwi k'abatutsi. Abahutu biyumva ko nyine bikuye mu buja bashizwemo n'abatutsi imyaka itari mikeya nyine nga mu Burundi. Abatari bake nyine baratanguye guhunguka bagataha mu gihugu c'amavukiro, nk'uko bigaragara bigina insinzi, ariko ko cizere caramaze umwanya nk'uwo nyine urume rumara inyuma ya leta ya CNDD-FDD gushika ku butegetsi ndetse no guca isora inkoho nyine Buyoya yasigaje mu mastoke, baca baja nyine kuzimarisha bene wabo nyine baba paripehutu FNL ya Gwasa yo yari ikiri nyine mu ishamba, kuko rero bo ntibagiye mu biganiro by'amahoro ya Arusha. Bo nyine b'umutwe bari bafise nyine ideology yo gufatisha nyine igihugu umuheto kujya abantu benshi nyine bama barabirabye ibyabaye nga muri kino gihugu c'u Burundi. Aha rero nyine ibyo bibaye ingwano igasutama nyine muri Bujumbura ruri ndetse n'ahandi hari hangirijwe nyine FRN, haciye haboneka abashaka guhuza izo mpande zibiri, leta ya Nkurunziza ndetse na paripehutu FNL ya Rwasa yaritavye ibiganiro hariya i Dar es Salaam, ariko ntacavuyemo nyine kuko Gwasa ntiyabyumva ingene yari kuja nyine kuganira n'abahutu bene wabo kandi ibibazo babigiranye nyine n'abatutsi, kandi ibingibi nyine byarumvikanaga. Yarapfuye kwanka ibyo biganiro ayo aba FRN nyine babonye muza Musigati ndetse n'ahandi ntawo yavuga, bararashishwa nyine indege zaratanzwe na Amerika nk'uko byoma bigaragara. Amerika rero nyine ubwo nyine iba itegetse Tanzania kwirukana Gwasa ku butaka bwayo, bidatinze aba nyine ahawe amasaha 48 yo kuba nyine atakiri ku butaka bwa Tanzania, kuko nyine niho yarasanzwe arakorera nyine no kuruhukira kenshi avuye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Murazi ko ari naho nyine paripehutu FNL yavukiye mu makambi y'impunzi ya Mishamo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibyo bihano nyine byaratumye Rwasa yemera ibiganiro kugeza arataha mu Burundi. Urabe rero nyine ubugome bwaramukorewe aho nyine bahagaze. Rwasa yari afise abasirikare barenga 21,000, ariko CNDD-FDD yarategetse ko nyine mu gisirikare n'igipolisi yinjiramwo rero 3,000 gusa, abandi bose bagasubizwa mu buzima busanzwe.
aho hari muri 2008 kandi ibyo byose nta kindi babigirira yari inzira yo guteranya Rwasa n'abanywanyi biwe nyene abasubijwe mu buzima busanzwe bo kabaye akamaramaza nyine babatekereye ibirato by'amayeboyebo gusa mu gihe oni yari yaratanze bikwiriye nk'ibyo bahaye abasendedefted batashe ariko leta sendedefted yaciye ibigabanya kugira ngo umwansi abandanye abura inguvu. Aho hose Rwasa yarabyemeye kubera yarazi ko 2010 amatora ashobora nyine kuyatsinda hama akazunganiriza nyine neza abo bari kumwe ku mirongo imbere ku rugamba. Ibya 2010 mwese murabizi imbere y'amatora ingene aba FNL bishwe ku bwinshi abandi bagahunga igihugu abandi bakijundiye nyine mu mpimba kugeza uno munsi urwanko Rwasa na CNDD-FDD bafitanye nyine nimugire ngo ni urw'uyu munsi n'ugwa kera cyane kuva bose bakiri mu ishamba kandi hamwe ndabitahura baragiye ku rugamba barwanya leta y'abatutsi ariko badafise intumbero zimwe. Abasendedefted biraboneka neza ko icabajanye ku rugamba ryari ishyari ry'amatungo abatutsi bari bafise aba FRN nabo nyine ryari shavu ry'inzigo ry'ibyo nyine barakorewe n'abatutsi imyaka itari mike cyane nicyo gituma muri FNL ikiri nyine mu ishamba atamututsi yemererwa nyine kwinjiramwo ariko muri CNDD-FDD ibyo ntabyo bashira imbere kuko na Nkurunziza yari ayirongoye nyine ntiyari umuhutu aha benshi ntabyo rero mwari muzi. Reka ndabahe rero nyine ikimenyetso gito rero nyine kibereka ko Nkurunziza nyine ari umwe mu bantu batagenderaga muri ibyo ngibyo. Se wa Nkurunziza nyine yarabaye umushinga amateka yongera ababura amatari wa Ngozi muri rya myaka yababagaza ninde muhutu yari kuronka ibyo biti nyine abahutu hafi ya bose bari barize amashuri barishwe muri 1972 abandi baromoka. Inkuru nziza nyine igihe yari mu ishamba ku rugamba umugire wiwe nyine yibera i Bujumbura kandi leta ya Buyoya yari mozi izo n'inta nyine zishingiye ewe nyine mbwira umugore wanzaba mpema canga se nyine uwaniyo mbariko yobaho nyine amahoro i Bujumbura.